ibintu byiza cyane. Twese amaboko hejuru, twese amaboko hejuru, twese amaboko yacu hejuru. Amashyi menshi twakire nyene cyubahiro umukuru cyacu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Basingire amashyi menshi, amashyi menshi, amashyi menshi, amashyi menshi twakire ariko n'abaramutsa abavuga ati station kugurura hajya rero mu cyatsi bitambara kugira ngo station ko yuguru ikese. Ndabasaba tumukomera amashyi menshi mukuru w'igihugu, tumukomera amashyi menshi bitewe n'uko kumwitora ikese baturongore leta mzeyi leta mbozi leta muriko amashyi menshi, amashyi menshi, amaboko yetu bariya amashyi menshi, amashyi menshi, amashyi menshi. Burundi ngena twika twaritse ibazana n'abashikiranganje bateka baratubwiye na Rusange urutungane ikahari na safari kwa zete tena mudonala pesa masipesa kwichiza kwitambala aposhizo ndio tetsane aho rero eka akatari bari ngaha kuna maraka kameza atasanzwe mutunga abashaka mu makomine uko batirigira uko nejo ubundi yari yaruzi muzabuje yuzi tatyogazi munyonga agenda kuvomera imirima n'ubutomo rubaye kwakira cyane. Aho rero avuga ati abere gihugu muhaguruke dukore, ati kiragira ko hagira abere gihugu atoya atakoze birashoboka dukore kandi bitanu tugashimira rero umushyikiranganje w'umutekano w'iwacu mu gihugu w'iterambere rusange ingene amaze iminsi ariko arahimiriza abenegihugu abasirikare abapolisi mu butandukanye bw'abati mwese mumenye yuko igiturire ari ikintu kibi kandi ari ikintu kizigwa. Ati umwe wese azamenye yuko uwuzoba yagitanze cyangwa se uwuzoba yacatse bose bazohanwa kumwe. Aho rero ari ikintu cyiza cyane dushima tugakenguruka kuko abantu bahimba ingendo bizotuma natwe. Aho rero ari akanyamuneza kadasanzwe, aho rero ari byiza cyane. Twe twize byo kubaka twubake n'amayetaje, ni byiza cyane. Aho mbere rero dushima tugakenguruka tugashimira cyane nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yavuze ati agomba avire hasi abantu barya badakoze. Reka ndabasaba bari hamwe wese dukomera amashyi menshi, amaboko ari hejuru umukuru w'igihugu, amaboko hejuru, abafite amaboko hejuru. Ibintu bikomeye cyane, turashimye turakengurutse. Aho rero avuga ati leta mvyeyi abanye yuko rero amaboko ari hejuru, amaboko ari hejuru, amaboko ari hejuru. Tumukeze kaze mu ntara yacu ya Gitega ku mugwa mukuru wa politiki. Tukaba dushimye tukaba dukengurutse. Aho rero arakanyamuneza kadasanzwe kuri uno munsi. Aho rero aho bimuraba amenye yuko bimuraba, umenye ko ariko ko tuzokingira ibyacu, tuzokingira ibya leta. Ubonye uri karonona bivuge. Aho mbere tumushimira umukuru w'igihugu kuko yavuze ati
kuko yavuze yuko kugira ngo abenegihugu baze baravuga ibitagenda neza, reka yumva ni leta mvyeyi koko, tumukomere amashi menshi, amaboko ari hejuru, amaboko ari hejuru. Reka rero dusabe nyakubahwa buramatari arongoye ino ntara rusange n'umutekano be n'umushikiranganje ajejwe ubutungane, nyakubahwa musitanteri wa komine ya Gitega, banyakubahwa aha mu ntara ya Gitega ndetse no mu makomine mwashitse ngaha, banyakubahwa mwese ndongozi bene gihugu mwese muri ngaha, umwe wese mu cubahiro n'iteka Imana yamuhaye. Tugira amahoro kandi tuvyerekane, dusangwe amahoro, ubumwe, ibikorwa n'iterambere mu butungane mu gihugu cacu Burundi. Ngaha mu ntara yacu ya Gitega nk'urumuri rumurikira igihugu cose ndetse n'amakungu, none ikaba yadushikanye ngaha twese amahoro. Kaze muri sanze ngene cyubahiro, tukanabakengurukira n'ingene mwigoye iruhande y'inama mwari mwatekanije mugaca mutwugururira ibyaranguwe ngaha mu ntara yacu. Ariko ngene cyubahiro tubamenyeshe yuko kubera bino ntara hari amahoro n'umutekano, ibyaranguwe ni byinshi. Aha novuga yuko ari nyimponjo, kubera mu makomine yose agize intara hari ibikorwa bitari bike byaranguwe, ndetse no ngaha mu gagati mu gisagara, ariko hariho utuntu duto tukiriko turakosora kugira ngo ejo aho bukera ngene cyubahiro mubitwemereye muzoze mutwugururire n'ivyo bindi, maze tunezerwe, hanyuma cyo dutera iyindi ntambwe. Abanyagitega bose bari ku kivi kandi n'indongozi ziri ku kivi, ndetse tugize iminsi tugerageza guhimiriza bene gihugu kubandanya biteza imbere, turwanye ubukene nk'uko mwari tubariye n'icubahiro, hanyuma kandi twigisha bene gihugu yuko twogerageza kurwanya kurya no gutanga ibiturire ndetse no gusesagura ubutunzi bw'igihugu. N'icubahiro tukabamenyesha yuko mu makomine yose nk'uko mwari mwabisabye, ka gasandugu kazojamwo ivyiyumviro by'abene gihugu bazodoma ku rutoke batariko barayitwara neza. Ubu mu makomine yose ako gasanduku kakaba kahari, hasigaye gusa n'icubahiro ko muzana byagufuri, hanyuma abene gihugu batangure kwikorera ibyo mwabasabye, kandi twarabasabye yuko bokerebuka cyane, kandi turazi ko Abanyagitega basanzwe bakerebuka. Tubahaye ikaze nyir'icubahiro, tuyifurije kurohanirwa, tuyifurije amagara meza, tuyifurije kuzogira ikiganza ciza n'urukundo, natwe tukabemera yuko tuzoguma tubashigikiye mu byo dushoboye byose, kandi muri byose muzodusaba. Imana ibahezagire, yongere bazigame, tugire amahoro, ubumwe, ibikorwa, iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Murakoze. Yaje adutekereye akadutekururira amashi menshi, amaboko ari hejuru, mukama moko nakira. Mwatowe muri intara ya Gitega, ndongozi zinyuranye mu nzego z'igihugu, bene gihugu mwese wo ngaha muri iki gisagara ciza ca Gitega, umugwa mukuru wa politike. Tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, ibikorwa, iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Ni n'akanyamuneza ntangere kubana namwe uno munsi. Twaherukana mutarampindurira amateka, none
uno munsi ndaje kugira ngo dutangure bya bikorwa twumvikana. Nagira ubwa mbere na mbere mbanze nshimira Imana mushobora byose yo yadushoboje igashoboza abarundi igashoboza abanyagitega tugashika ku ntambwe ikomeye yo kunagura inzego z'igihugu mu mutekano no mu mwumvikano ntangere. Aco ituma nagomba tubaze dukomera amashi yo Mana yacu twitengeye. Mwarabonye ko twaciye mu bigoye cyane mbere, turaca no mu byo kw'isi yose atabindi bihugu byari bwacemwo, ariko tugashima ko Uburundi bwerekanye ko tugeze ku yindi ntambwe tutakiri kuri mwe ya kera. Iyi ntambwe ntiyizanye ni mwebwe nyene abene gihugu turongowe na sogokuru wacu Petero Nkurunziza, arico gituma kubera iyi ntambwe yadushikanye ko nagomba imbere yuko ngira ico mvuga tubanze twese tumwibuke, umwe wese yibukira agiye adusigiye kugira ngo tuze twame turigendera. Tugeze ko ni intambwe itari yoroshe, ariko Imana yarafashije abarundi n'indongozi. Aho tuvuye turahazi, Uburundi bwari bwarafutanye, none ni murabe aho tugeze. Muravye ishusho twari dufise no ngaho Gitega, mukaraba uno munsi ishusho y'Igitega turaca tubona ubudasa. None rero iyi ntambwe iriragi sokuru yadusigaranye turyubakire ko dutera imbere bikomeye. Igihe twari turi mu matora twarayaze kandi dushira hamwe turagira urunani, arico gituma nagomba kubanza gushimira mwebwe abanyagitega ko mwanyizeye mukanshira imbere kugira ngo abarigenza guserukira abarundi bose imbere y'igihugu. Nagira rero mumfashe kumvise amashamwe, mumfashe muyampize tuyikomere. Koko ngaho Igitega twari twambaye ikirezi, turamenya ko cera kuko twese twaragize urunani. Ubwo runani twagize rero murazi icivugo twavuga tuti turi kumwe twese birashoboka. N'ubu ico civugo nico civugo tuzogira ko muri iyi ntambwe nshasha. Turi kumwe twese turazi ko bishoboka, mugatugiza akajagari byose bica bipfa. Uwushaka gusambura igihugu agira akajagari mu gihugu, agatuma bene igihugu atanumwe yumvikana n'uwundi. None rero icambere kugira ngo dushobore byose tugumye urunani. Kuva ubu twabonye akamaro k'urunani, ntihagire uwuzoducanishamo kuri ibi canke biriya, ntihagire abazoducanishamo ngo dupfe imigambwe, ntihagire abazoducanishamo ngo dupfe amadini, ntihagire abazoducanishamo ngo dupfe ibi canke biriya. Ico dupfana nuko twobona umurundi wese atunze agatunganirwa muhira iwe. Tugumye urunani rero nibwo ruzotuma dushika imbere. Kugira urwo runani rukunde dutegereza kuba dufise uburongozi butwungira ubumwe. Nico gituma twatangaje yuko muri urugendo rushasha dutanguranye na leta ifise izina ry'umuvyeyi, leta mvyeyi. Dukeneye yuko tugenda dufise indongozi koko zifata nk'abavyeyi. Ni leta mvyeyi rero ije kurongora abene gihugu tuja mu bikorwa twese turi kumwe. Iyo leta mvyeyi rero murazi umuvyeyi ngene abameze. Kera twari twaramenyereye aho umuntu bamuhaye amabanga canke ariya wacumenga ni cibare bamugabiye kugira ngo akorere umwene gihugu
akarinda gusaba igiturire, akarinda gusaba impera nk'uko umenya n'icibare ciwe. Uno munsi rero vyahindutse, indongozi yose umwe wese mu mabanga ajejwe amenye yuko ari umuvyeyi muri ico gisata ajejwe gutunganiriza abenegihugu bose. Nico gituma kubera abantu bari barimenyereye, hariho indongozi zari zarimenyereye zigafata igisata ajejwe nk'uko umenya n'icibare ciwe. Ubu twabasavye bose guhinduka. Ubutazohinduka nawe no kumushira ku ruhande, nawe umwenegihugu haza abandi bamukorere. Turiko dusaba indongozi zose guhinduka. Umuntu wese azi yuko akorera abenegihugu, ni ukuvuga bavuga ngo bakorera leta, bakorera abenegihugu. Ubutazokora igikorwa kiboneka ko yakora ikintu abenegihugu nawe nyene akacerekana, uwazoba aronse amanota make. Nico gituma kubera abo bimenyereye twaciye dusaba abenegihugu bose ko ab'inderetsi, kuko ni mwebwe muri ba databuja. Mubimenye yuko ubari mwebwe muturereka mudukoresha, tubakoreye nabi mudushengeze. Ni muri iyo ntumbero twaciye tuba tuti dushireho agasanduku kw'ikomine yose. Ubonye indongozi zitariko zikora kivyeyi, amakosa afise bashiremwo, nije nzobika urufunguzo, novuga ntawe uzobibona. Hanyuma tuze turabe kugira ngo gushikaho hazoza indongozi zibona ko ari abavyeyi, zibona ko ziriko zitunganiriza abenegihugu. Ubutazobishima nawe adashaka kuba umukozi w'abenegihugu, naca arekura aje ku ruhande, nawe umwenegihugu asanzwe turondere iyindi ndongozi izoza nawe ikamukorera, kuko biba vyereka ko atacashoboye. Leta mvyeyi ico isigura nuko abarongozi bose bifata nk'abavyeyi, hanyuma abenegihugu nabo bakamenya yuko ari abakozi bakuru, bataronse ubakoresha ntibokora. Dukeneye kandi leta nkozi. Leta nkozi ni leta ije gukora koko. Twarumvikanye yuko tugira dutangure urugamba rukomeye rwo kurwanya ubukene. Tudafise rero abakomanda beza ntitworugwana. Indongozi zose, abakozi ba leta bose, uwuzi ko ahembwa na leta ategereza kumenya ko ari umukomanda w'ibikorwa byo kurwanya ubukene. Yaba umwarimu amenye yuko ariko yigisha umwana kugira aronke ubuhinga buzotuma yubaka igihugu akagikorera. Mu gihe rero umwarimu atigishije umwana ngo aronke ubuhinga, ntaco abakoze, uwo ntaba ari muri ya leta nkozi. Nico gituma umwe wese tuzomurabira ku camwa yama. Ntituzovuga ngo arazinduka ku kazi ngo yama mu manama, tuzoraba mbega ku kazi yazinduka bagiye gukora iki, turabe camwa yama. Dushaka naho tugira abakomanda b'ibikorwa. Buramatara akamenya ko afise ibisongerezi mw'ikomine musitanteri akaba afise abajejwe ibikorwa gushika ku mutumba, kuko twarabonye yuko abarundi bo bakozi ba mbere ngira ngo muri iki gice ca Afrika n'abakozi bakomeye. Tubaravye abarundi tugumye kuri uyu murego turiko, mu myaka 5 nta murundi n'umwe azobakenye. Twaravuze tuti dushaka ko umufuko wose ubamwe amahera. Birashoboka, turi kumwe twese, birashoboka. Tuzogira urunani twese dutonde tirayere yo kurwanya ubukene, dukore turonke ibyo dushora hanyuma turonke amahera. Ubu ndiko ndavugana n'abagwizatunga. Abagwizatunga kugira ngo ibyo dukora byose turonke aho tubishorera, babihingure hanyuma tubishore hanze, kuko hariho abanka gukora kuko badafise iyo bashorera. Turazi neza twoshiraho ihinguriro ry'agapiripiri aha mwese mwokarima kuko mufise iyo mushorera. Muguno munsi ko mudafise aho mushorera, nimushobora kukarima.
turazi neza yuko rugashyiraho ihinguriro rikora umutobe w'ivyamwa mwese ku rugo ntuzosanga hariko amabungo. Uno munsi mwaramwana kuyarima kubera mutabona iyo muyashorera. Ubu rero nagira ndabwire ubumwe wese naje ku kivi jewe isoko ndiko ndayibaronderera nkorana n'abagwizatunga. Mwebwe muje ku kivi gusa nimwabura aho mushorera muzoheza mu bimbarire. Twaravuze yuko dukeneye yuko atanumwe muri cakora. Ibi byo kuvuga ngo ndi umushomeri ugwaruka muravyibuka ivyo nababwiye. Erega hajya twari ko turasezerana kandi isezerano nagize sinzorisubiza inyuma. Ugwaruka rwahejeje amashuri rwavuga ngo rwarabuze ico rukora ngo n'abashomeri. Naje nzanye ibikorwa nari nababwiye. Ubu utugira tuzunguruke amakomine yose y'Igitega ugwaruka bwose rutwereka imigambi rwateguye kugira duce tubaha uburyo bwo kugira uwo mugambi. Uburyo buriho twarabwegeranije kugira ngo ntagire n'umwe aza buri cakora. Ikinebwe gusa nico kigowe. Ikinebwe nako ntituzokwemera yuko tukigaburira kuko kizakiriko kiratugora. Dukeneye umwe wese agire ico akora kugira ngo twimbure umusesekara tuwushore, hanyuma uwo musesekara twashora tuha amahera yo kwikenura. Akabanga narakabonye ko gutunga kurwanya ubukene, akabanga narakabonye. Urakora ukaronka umusesekara ukawushora ugacuronka amahera agacagufasha kwikenura mu byo warubuze. Nta kindi ubukene mukugwanya no gukora gusa kugira mukore muronke umutahe wo gukora. Ugwaruka nabwo ugwaruka umugambi ruzoduha niwo tuzotanga kwa mahera. Kandi nagira mbwire ugwaruka twe tubakeneye ko ibikorwa ntituzobabwira ngo dusubiza amahera muduha umwimbu niwo dukeneye gusa. Dukeneye umwimbu kugira ngo tugumye twimbura. Murumva yuko hariho akabirya kugwaruka kubera twasanze ari incabwenge. Leta yabashizemo amahera menshi kugira baheze amashure. Uwo mutahe leta yabashizemo ntiriwo wimpa gusa ntitwemera kuwuheba. Nico gituma twemeye kuzana uwundi mutahe kugira bakore. Leta nkozi rero ni leta izobije gukomanda ivyo bikorwa. Umuntu atazoba afise ico akora muri leta uwo nawe nyene no kumusezera kuko urumva ntacakora azoba ahembwa yicaye. Uwo ari we wese ateza kuba afise igikorwa. Ngiyo rero leta mvyeyi, leta nkozi dushaka tuje gukorana na mwebwe muba bagwanya ubukene, natwe tuba bakomanda. Nambwiye ngo mwantoye ngo generale ngo kugira ngo nce nkomanda neza. Ndaje rero gukora, ndaje gukomanda ibikorwa. Dutangure rero tuvuduke. Icambere twashatse guherako no kubaza kuronderera inda. Umunwa wose sindava kuri ca civugo, umunwa wose utegereza kuronka ico ufungura muri iki gihugu. Ivyo kugira bishoboke nuko tubaza kumenya imfungurwa tuzozikurahe. No gukura amaboko mu mpuzu dukore turime. Hariho abicaye ngo ni muki kandi Imana yaraduhaye amazi. Erega iri ciriza Imana yarishizeho n'impaka kugira ngo irabe yuko dushobora gukora muki. Agenda babwire hajye Imana iguhaye ukayimanura mu nyuma iragukorera ikindi kintu. Mwarabonye dutanguye gukora kurima cyane ingene imvura isigaye igwira ku gihe igacikira ku gihe. Uno munsi mu mwonga ngaha mu myonga hose hari amazi yose azava hejuru ntazagenda atavomeye imirima. Tuyavomeze tuje ku kivu nyene muki turimi imboga, ibintu bivomerwa, ubwishaza, ibigori, imboga, ivyamwa, ni byinshi dushobora gukora. Ya pilipili nababwira iravomerwa. Aya mazi rero Imana yaduhaye tuyavome tuyakoreshe no muhira umwe wese agira akarima. Mbe mwari muzi yuko imbegete ishobora kwimbuka kw'ibitunguru bigurwa amahera menshi? Murabizi? Umufuko mwari muzi ko ushobora kubamwo ibitunguru
bigutunga. Nagira rero mbwire abagoronome bose badubiza uburimyi, nimugire ngo hamuri mu gisagara hajya mushyira amashugwe, murashobora guteramwo ishu, murashobora guteramwo itomate, murashobora guteramwo ibitunguru. Ntimurumve Bujumbura barabasize. Ubu hajya mwahora mugira ngo amapo yo gushyiramo amashugwe bararibwa, ibyatsi bitaribwa tubihinda ibiribwa. Murabona urutomate rwamye iyo bihingene biryoshye kuraba n'amashugwe. Kandi muze mutere ishu imbere y'umuryango, mutere ishu murabe ingene ibereye ijisho, urayirya ikongera ikaba ishugwe. Ntidusubire gusamara. Hajya ku rupangu urashobora gushyirako akabati ugaca ukororeramo inkwavu, ari akabati. Udukwavu twiza dusa n'udushugwe tuba mu tuyungiro, ukaza urashyiramo utwatsi. Kurya mubona igikuta kigenda muhira, urashobora gushyirako ubuntu umengana ububati, hakabamwo inkwavu ugasagana udushugwe, hanyuma zimwe ukazirya izindi ugashora. Ndabereka hava amahera, aho naho mwari muzi. Reza ndabereka aho mukura amahera. Aha inyuma y'iki gisagara murazi hari abarimyi ba kijambere benshi. Aha n'uwabuze icyo yokora ashobora gukubura hamwe ibarabara akarunda amase bagaca baza kuyagura, none ntabarosa amahera. Hajya uwo kuvuga ati jewe ngomba gukubura irya soko nza ndarunda ibirundo by'amase, ibe niyo amase gukwa agahenda bapimbe. Murabizi ababizi, kirazira guhonyanga amahera muyabona. Aha hirya mu gihe tajya mu kibande niho bambwiye bati ubu twarabonye ukuri, amazi n'amahera. Hajya urashobora kuvoma hajya mu mwonga ibido imwe y'amazi ikazoguha amahera kubera uravomera twa tuboga turi imbere y'inzu twitwa amashugwe. Reka niko tuzotera imbere. Rero dutangure gutera imbere. Ubu ikivi kiratanguye. Mejeje kugirisha inama indongozi zanyu ngo inkware dusezerana mu masezerano. Hageze gusoroma nta masezerano imwe yose irasoroma. None rero indongozi zanyu duhejeje gusezerana, twumvikanye ko ubu bagiye ku kivi, tukazosanga umwenegihugu yashaka gukora akabura uwumwereka amayeri yo gukora, ubuhinga bwo gukora, uwo muntu nawe tuzoca tubona ko atatamaze. Twasezeranye. None rero butabaza ku kivi, ninagaruka tuzoba tuje kurabaho mugejeje ikivi. Atakoze muce mumbarira muti ntacyo yatumariye, ndetse nzoba ndabibona. Ubu ntabyo mu biro ugiye gutunganya neza, ugaca wiruka kuraba ku kibuga ingene bimeze ku bisata byose by'igihugu. Ntidushaka numa dusonzana. Nico gituma rero nagomba kubakebura mwese kuva umukura amaboko mu mpuzu, abari ku kivi abakomanda nahejeje kubatondesha. None rero nagira ndabashimira abanyagitega ndabakeza, kuko Imana yarabibutse, irabibuka ibaha umugwa mukuru wa politiki. Ijya ni impano. Umugwa mukuru rero muca mubona ejo abarundi bose baza gukorera ngaha. Nukuvuga yuko ubu Gitega yabaye y'Uburundi bwose. None muzobagaburira iki? Nimukore kugira muronke, mwumvise ko isoko yaje. N'umugwa mukuru ni isoko. None rero tuje ku kivi twese dukore dutere imbere. Uwo mugwa mukuru wa politike ntudupfe kubusa. Hanyuma n'amatora twagize ntadupfe kubusa. Indongozi zacu dufatireho aka karyo tuhikike kugira ngo zidufashe gutera imbere. Ndabakengurukiye rero, ndabashimira ingene mwanyakiranye igishika n'ugweze. Imana igume ihezagire Burundi, Imana ibahezagire. Murakoze cyane. Nari nibagiye kubereka Buramatari mushasha yiyubuye. Mbese mwite mushasha, kubera twabonye abanyagitega muri kumwe na Buramatari mwaragize urunani rukomeye, urunani mu iterambere, urunani mu bikorwa, haba no mu matora no mu mutekano. Turaraba tuti uyu muntu yarabaye umuvyeyi koko abanyagitega, hamwe twosubira guhera ku ntango twaba duhovye. Tutireka tugire ububandanya kugira ngo isemo ntisubire inyuma, kuko we ntaje kwiga. Nimuhave mumwita yuko adubuye nka wa mwana wo mw'ishuri. Ntadubuye.
ahubwo yaramenye yaradisenze. None rero nagira ndamubashikirize, muramuzi so ndabereka, ndamubashikirize. Ntaze ari wa Buramatari umwe mwari muzi wa kera, aje yiyubuye kuko azaga amategeko mashasha, aje amategeko mpereze kubabwira, aje ari mushasha, aje yiyubuye. Uyu rero ubu ni waserukira aha mu ntara ya Gitega, kuko Buramatari ubu ni waserukira umukuru w'igihugu mu ntara, akaba ari nawe ajejwe ibikorwa byose bikorerwa mu ntara. Uzokora nabi muraca mumurega kwa Buramatari, ubu niwe abijejwe. Hanyuma rero nawe azoheza mbwira, nihaba hari umugaya uno munsi bamenye ko ari uwundi, ukamugaya uzobugaye uwamutumye. Ugaye uwamutumye naho ntuzobugaye uwamutumye, uzobugaye n'uwatumye uwamutumye Imana, kuko nanjye Imana mwarabonye ko narahiye imbere y'Imana, nanjye ndafise umukuru yantumye, nanjye ndatumye Buramatari azarukire ngaha. Uzomugaye rero azobagaye uwamutumye, azobagaye n'uwatumye uwamutumye. Rero twaramuteye intege, turabona ko ashoboye. Ubu Buramatari azobabera umugisha, azabera kirumara kuko ataje kwiga, ntazoturuhisha tumwigisha, kandi ndazi uko iminyuro yose arayizi, haba mu mutekano haba mu iterambere byose arabizi, ku buryo rero Gitega ntidusubira inyuma, tunasonga mbele, tunasonga mbele. Sasa hivi tunaanza kazi, ni kufanya kazi, hakuna kukaa, hakuna kulala, muda wowote tufanye kazi. Murakoze cyane, Imana ibahezagize.